Anze uri kuranjanamo yuko woba uzi yuko Krista musohokana Gucci aho kijya cyane ubona je no kironka muhungu none bibaza none erega umviriza bro je nyimba nakuzanye nga anyu umviriza je nakuzanye nga umviriza haleluya Gucci umviriza ni mu rusengero haleluya ntare umviriza kwanza umviriza kwa iyo ivi bintu ukoze ibayita twabi nta twabi ahubwo ndashaka sasa ivyo uri kurambaza ushaka ko ndabiko ni ujama cameraman amviriza turi kuri Krista cameraman je numvishije ko mujama wawe akunda kugwana je nari ko yanabihevye je narabihevye sasa unyatatse gute urazi gituma je ibi bintu bakunzi banyinshi media je narahevye ibintu byo kugwana none je unyatatse gute ariko igituma ndamukubise Gucci ntari karasigura neza igituma none ugomba kubinyemeza yaya masa unyagiriza Krista ati bro none shize ko Krista we binakuuma wara binaniuma wapi basi nikupige basi biko infraction ona cameraman wa uyu jama kama ni Ntare kama ni ariko Gucci odusigurira igituma posting uko nkubitira ikirero kwanza basi igituma postinga madame kuko nkubitira madame wa boss wawe ni wa kwako ni wawe si wanje ariko kubera iki wabandi udashira ko sasa nakwambie jamaa yangu unani nisikia nikwambie jamaa yangu wewe ndugu yangu wewe warigize ngo eti unapiganaga watu ingo kuya sasa ona brasa Sali bakunzi ba Nyishu Media ndabaramukije ndabaye mwiriwe aho muri mwose je ndi Ntare ngaho imbere ya kamera nyuma ya kamera hari Benisha hama nkuko mubibona ngaha anye ndi kumwe n'umuntu ngaho umugange vraiment umuntu asindi umugange nta mahera afise we wa mubirewe oya uri umugange niwe ubona utansumvye akabo oya reka sha wa muhungu we nonkwegere je ndakenye je ndakenye je ndiyemerera ko nkenye ukenyiki heza kwanza presentation ukenya amafaranga canke ukenya ubwenge heza kwanza presentation wa muhungu niko ndavuga yuko ndi kumwe n'umuntu w'umugange ngaha anye so je rero umuntu w'umugange namuzanye ngaha anye ngira muramumenyere ariko yoshobora kutubarira akazina kiwe vipi man tubarira kaka safi umeze neza kimeze fresh akazina kawe je basanzwe banzi ega bakene tumenyekana ukundi kuntu ukuranyumva je basanzwe banzi nimbara bafanzi ba Inyishu Media basanzwe bakuze ariko harige usanga bazi izina ryawe kunze kwita gitazirano batazi izina ryiwawe wiswe n'abavyeyi iryo rindi zina so bakunzi ba Inyishu Media murameze fresh mkopoa ni Alvin Gucci aka Janja Lao Sharpshooter all the way from Burundi Bujumbura coming from Hitop TV the #1 channel in our country muko fresh iryo rindi naryo ngo ry'abavyeyi Ntare nije nyere sameane tubabarirane Gucci twahite tubabarirane none wuri umupolisi oya just ndi umupolisi nk'ubu hashobora kubanga hari nka tantine wiwawe tantine wiwawe arabi ikiganiro urumva akaza yumva ngo Gucci ibintu byinshi cyane urumva ko umucanze arakenye kuba amenya timbondi wa musore wanyu izina iri ni tantine wanje araba Hitop TV Inyishu Media nara tantine wanje araba Hitop mwaramubwiye akore subscribe oya hari gihe commentaire yiwe turaza kuyibona yitwande sinzi araza kubivuga so bakunzi ba Nyishu Media ngandi kumwe na Gucci namuzanye ngaha anye gusa nayifise ikintu nayishaka kuyaga nawe kuko umutipe nkuko natangwe ndabivugana umugangi ariko ubugangi bwiwe bwamaza abakobwa ngaha mu gisagara ca Bujumbura Gucci wewe nujya mudada wa Landry ubugangi ndindira kwanza ubugangi bwanje bwamaza abakobwa urenganye gusa babonye gusa ukuboko kiwavuga mana Gucci hano hose Gucci uzobakwiza bakunzi ba Inyishu Media ndababwira muramaze kubona urunganwe rwa kino gihe abademu ba kino gihe uri umuhungu ukenye atacufise ntibakuraba sasa ndugu yangu wo kumbwira ngo nabamaze abakobwa
ngo nabamaze ngo abadada none no bamara gutataka noti nifitiye indemvye baze bakoze banyishimeze none basi abo babankundira ikibazo ndabira umuntu avuga ndabira umuntu avuga kakenye murabishene yiwe amafa gira basi bo babankundira iki iyi ni mitizo ndatiza abantu bakaniza nta kanoti mfisemo nimuzonyikishe ntare si jewe Gucci aya je murambona statizi wawe vre je keshi basi unyambika ni bari bari muramwemera mu bintu byo kwambika bari ni wanyambika yambika mwese ijya televiziyo twese ni watwambika ni wari musirisi ni mu cameraman akundira kamusirisi naco dufise urumva niwe yiteranya ukuntu ki system akavuga bana mwabajama fo gusohoka wambaye ukumeze uku nimba takanoti ufise vata basi naka gapora ngaye sohoka mu gagenda remvye bari ni wari umushefu wanje ariko uvuze yuko ari umutizo bari ni wagenda kubatiriza cyangwa meze gutiriza we abafise company runaka cyangwa ibintu runaka we bimwizera kuruta twebwe bakavugana nawe akavuga bana bajya bajama ni brand ikomeye sasa sinoshaka ko bosohoka ivo reka ndabukungene basohotse baboneka neza imbere z'abantu sasa byose ni respect kuri bari uruva bari ni wababonesha hantu bisigura muri ico gihe bari agiye kubambika akabagira neza kwanza uramuzi bari je ndamuzi twarakuranye kirazira umuziye wuzi si so urumva rero turi kuri ico kintu bari yarabambika hama mugeze mwibarabara mukaca mugenda muravyimba komsa abademu bose babonye bavuga mani Gucci Ntare boss niwe rero yendo chef rero je ndi ku kintu gute ujya mukobwa umugenzi wiwawe umwamiza kuri stati wahe umukobwa wahe ndugu yangu ndamuvuga minangalia ga stati zako sawa sikatai basi mwivugire basi ndazi no kugira kwanza na registre nimero yawe vyabaye bitubirefu sasa kuba narakwa registre nimero yawe usigaye ubona stati zanje usitaki sasa kuniatake ndugu yangu mistake kukuatake uwo mukobwa basi urambwira ninde bunambie basi ni muyu jina ni Sauda wa Akes si Sauda si Sauda nuwundi mukobwa kandi ndamuzi kuri Randre ni Sauda wa Akes ndamuzi kuri Randre Sauda niwe amaze gupostinga nikasema ata ebana fresh ndandika nyene utundi tuntu tuja ninde rero umudemo so rero jujya mudemo rero je ndamuzi kuri Randre Krista we na Krista ubu bimeze gute muri mu rukundo bimeze gute ujya bamwita Krista Bella la belle Krista yuvuze Krista uvuze izina kwanza rikomeye kuko ujya ni brands ikomeye cyane ko ujya kwanza unamuvuze uba werekanye ko uvuze ikintu gikomeye asa ivyo bintu kwanza uri kuranjanamo yuko woba uzi yuko Krista musohokana Gucci aho kijya cyane ubona je no kironka muhungu none bibaza none erega umviriza bro je nyimba nakuzanye nga nyumviriza je nakuzanye nga umviriza haleluya Gucci umviriza turi mu rusengero izo haleluya ntare umviriza kwanza umviriza kwa iyo ivi bintu ukoze iba yiti twabi nta twabi ahubwo je sasa ivyo uri kurambaza ushaka ko ndabiko Mujama cameraman amviriza turi kuri Krista cameraman je numvishije yuko mujama wawe akunda kugwana je nzi ko yanabihevye je narabihevye sasa unyatatse gute urazi gituma je ibintu bakunzi banyishimeze je narahevye ibintu byo kugwana none je unyatatse gute ariko igituma ndamukubise Gucci ntari karasigura neza igituma none ugomba kubinyemeza oya none Krista we kumuronka ubuziki ntawe nzi rero wo Krista umuke wa mutuni sumu baba ni dada yako ni demo wako umviriza si wanje ariko n'umuvandimwe wawe bakunzi bayinyishu media umviriza bakunzi bayinyishu media ndabasaba ikintu kimwe je ndi umuntu uyu mubiri wanje uratinya ibintu urumva uratinya ibintu byo kugwana sasa uyu mesha sivyo umesha kuko nibi ndagukoreye bosi wawe wenyene urumva bosi wawe Randre niwe yo bigukorera akaguhindera akavuga kubera ko upostinga umugore wa bosi wawe man urukuboko sindagukubita tusogeanye sagupiga urumva ibi ndagukoreye bosi wawe nyene niwe yo bigukorera urumva nta kuntu wowe uza kupostinga umugore wa bosi wawe legend brand ibintu ukurakora birashobora kugukwegera kazi yako urandi yitwabi yaya masa unyagiriza Krista ati bro none shize ko Krista we binakuma wara
vinaniuma wapi basi nikupige basi biko infraction ona cameraman wa uyu jama kama ni Ntare kama ni ariko Gucci odusigurira igituma posting uko nkubitira iki rero kwanza basi igituma posting madame kuko nkubitira madame wa boss wiwawe ni wa kwako ni wawe si wanje ariko kubera iki wabandi udashira ko sasa sana kwambie jamaa yangu unani nisikia nikwambie jamaa yangu wewe ndugu yangu wewe warigize ngo eti unapiganaga watu ingo kuya sasa ona brasa twumvika misha yakupigana nanje ndahara urahara nanje ndahara lakini njo ingo rero tumpe ngaha njo kuya ndugu kuya ntavyo kuyaga wewe ushanizindwa twabizibiri ndakugira nka L9 zibiri njo kuvuga iki takufaye nka L9 ndugu yangu L9 ndugu yangu takufanya nka L9 je sinshaka kugwana narabihevye ibintu byo kugwana vreo none by'umubiti je nagukubise misha biheba bitagupigana tukari tutongeye tusameana uko brand rekana na Kristo rabo kuntu fashion negeza kugufata none ukurankubita man ukuranyinjirira sindiko ndakwinjirira nicara tuyage ku kintu cerekeranye newe ntore ukoresha ibiganira abandi bro bakunzi bayinyisha media ujama nivyo arabantu bamushavuze ugasanga baragwaye ariko sasa mie uriniumiza akunijibia wadani kujibie nini ushaenda kuishuri jesha kumbarire basi nyimbo ujya mugore wa boss wiwawe musohokana wewe cyangwa wapi cyangwa waramuteye natwicaranye nabibonye kuri stati naongeaga stati ravuga brother wacho uyu munsi bro ugomba ntuki je ndi umwana wa pasiteri ariko je ndi umushe nubwo ndi umwana wa pasiteri je wanyoye itabi je ntabwo umbriza ntatabinywa bakunzi banyisha media je nako ndayagana Gucci ntushake kunyagiriza basi dushimabishe bashigipira ustage ntushake kunyagiriza Kristo vuga abandi bantu mugaje mina Kristo ujya no Kristo ujya je n'umugenzi kandi ujya jewe ndamwubaha mu kumwubaha kwanje Kristo nuko nzi yuko ni demu wa wako bosi wangu nani Landry mi bosi wangu namujua sasa namujua ama bosi ni Mungu uramuzi je mu bosi wangu bosi ni man bakunzi banyisha media ibi bintu none ufashe muri uno mwanya wari kuranyishura iyo binyishura kare sina bijyanye n'ivyari no kuba Gucci none nkubu undiye kweri umura twabiyaya masaha pore urana ibi bintu nyishuye wari kubinyishura haje imbere ntitwari bwo gushwana lakini we basi nkubiti iki ngira me kwera iyi nyishu mpaye bwa nyuma iyo yimpi bwa mbere ntitvyari wewe warafashe umwanzuro wo kuzura kubita abantu bose mukoranye nawe ikiganiro umwanzuro kuko je narabihevye bakunzi banyisha media je ndamusize no Gucci